ushikira kino gikorwa nyakubahwa umuyobozi wa runo ruganda irihinguriro yatunganije kino gikorwa bubahwa mwese muri ngaha mwe wese mucubahira Imana yamuhaye ndabaramukije amahoro y'Imana. Kwa 10 Gitugutu uyu mwaka turimwo ishyirahamwe Superbat sanzwe muziko rikora amabati n'imisumari ibihingurira ngaha mu gihugu cacu tutarinze kuja vizi kubirondera hanze ryaratunganije ihiganwa Superbit Sakara na Superbat mu ntumbero yo guteza imbere uburimbanyi imico n'imigenzo amahinguriro n'ubudandaji mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Iringanwa ryabaye mu bice bibiri nkuko mwari mwarabimenyeshejwe, kwakira abifuza guhiganirwa umuduga bakoresheje indirimbo basohoye uyu mwaka nyene kandi yakunzwe na benshi, bakabicisha mu buryo bwo kwitora kuri za gihuri Facebook, Instagram na TikTok, hamwe n'umugwi w'abahinga muri ico gisata aribo mubona turi kumwe ngaha natewe iteka gikurongora muri kino gikorwa. Mu gice ca mbere rero ciganwa hakiriwe abaririmbyi bashika ku 91. Utangura igice ca kabiri ishiri ca nyuma hasigaye abaririmbyi 20, kandi twisunze uko ibiharuro vyerekana urukundo abakunzi b'indirimbo bakunze izo ndirimbo. Mwarabonye ku mbuga za Superbat no ku mbuga za bonyene abo bahiganwa basaba ko botorwa ko mu bahunda amajwi gushika higanwa rigera mu gice cyaryo ca nyuma hasigayemo abaririmbyi 10 aribo badukoranije kuri no mugoroba ngo baronke ubushimwe, harimo uwa mbere aja gutahana umuduga umutonore nkuko mubona hajya hirya yanje. Nkuko rero byari byamenyeshejwe kuva iri higanwa rigitangura, mu gice ca mbere amajwi y'abatora izo ndirimbo babicishije mu gutorera ku rubuga rwa Facebook rw'ihinguriro Superbat yafatiwe ku bice 50%. Ayingene bene guhiganwa nabo biyamamaje bongera bamamaza ico gikorwa bakoresheje imbuga zabo afatirwa ku bice 30%, mu gihe ay'umugwi w'abahinga nayo yafatiwe ku bice 20%, uteranije cyangwa yuko ari ibice 100%. aho hari mu gice ca gishira icya nyuma. Ubu rero muri iki gice cy'uyu munsi cyo ca nyuma cyo gutsindira imodoka, nkuko mwari mwabimenye ihiganwa rigitangura, amajwi y'abatora izo ndirimbo babicishije mu guterera ku rubuga Facebook rw'ihinguriro Superbat yafatiwe ku bice 60%. Ukuvuga yuko ahanini uza gutsindira umuduga yatowe n'abene igihugu, yatowe na mwebwe, ni mwe mwamuhunze amajwi ahanini. Ayingene bene guhiganwa nabo biyamamaje bongera bamamaza ico gikorwa bakoresheje imbuga zabo yafatiwe ku bice 20%, mu gihe ay'umugwi w'abahinga aribo turi ngaha muri ico gisata yafatiwe ku bice 20%. Ingene rero abahiganwa barushanije muri iki gice ca nyuma nuko gukurikira. Ndahera kuwa murumva n'abantu 10, ndahera ku 10 hanyuma manuke gushika kuwa mbere ari waza guca atahana ujya mu nduga w'umutonore mubona hajya. Uw'icumi rero
ni YM Music ku ndirimbo yiwe umutima. Wo yaronse amajwi rero yatowe na umugwi rero watowe na Republic abanyagihugu ku 60% waronse ibice ivy'icumi bitandatu ku marezo sosio yiwo mugwi ubusa utw'igihumbi 9 hanyuma nayo ngaha yamutoye kuri amanota 9 n'utw'icumi 2 burya amanota yose yaronse ari amanota 9 n'ivy'ijana 80 kw'ijana. Hanyuma umugwi w'icenda mu kibanza c'icenda hari ururirimbo Hozana wa Andrea Kim. Ururirimbo rwa Adric Akim rwaronse amanota 9 n'ivy'ijana 91 kw'ijana. Hanyuma mu kibanza c'umunani haca haza ururirimbo Taken wa Gina Ginella. Amashyi kuri Gina Ginella. Rwaronse amajwi 10 n'utw'ijana 20 kw'ijana. Hanyuma mu kibanza c'indwi haca hakurikira Chutamba Goa D1 akoranye na Micho the Best. Chutamba ya D1 amashyi ku majwi 11 n'ivy'ijana 91. Yeah, Micho the Best on the mic alongside D1 got the white Datu hari Gangster ruririmbo rwa Melodica SD. Melodica SD umuvugana amashyi. Gwaronse amajwi 13.10 kw'ijana. Mu kibanza ca gatanu haza ururirimbo Papa wa Victorious Team. Papa ya Victorious Team ku majwi 18 n'ibice 63 kw'ijana. Amashyi kuri Viti Viti. Mu kibanza ca kane haza ururirimbo Seravi wa Linoji na Monia Frere waronse amajwi 18 n'ibice 90 kw'ijana. Amajwi 18 n'ibice 90 kw'ijana ni Seravi. Nibaza yuko dushenguruke turashikanye ibindi ngo ni ico ko badesize ijuri abashaka ko tubandana abaririmbyi basigaye ntiboza ngaha bagume hajya ciye mu babona baze canke bagume binyegeje hano abashigikiye ko baza bagira ubucuti batatu basigaye murabazi batatu basigaye imbere yuko nibaza yuko abiyumvise yuko basigayemo mukanya tujya tubasaba baze ngaho imbere. Nimba hari abiyumvise ko barimo begere ngaho imbere baje ngaha kuko tugaduhamagara abandi bagira dusange ngaha kuri stage. Abantu basigaye batiyumvise muri abo bahamagaye indwi ukuvuga yuko reka basi reka president dufashe basaba mvuge muga navuge uwa mbere navuge uwa kabiri navuge uwa gatatu sivyo sapele nibaze ofete arakantu dufise muri muwasani kakantu tukabona
muga nimuze kubera turi kumwe na nyakubahwa umushikiranganji abone yuko baririmbyi dusanzwe tuganduruka abartiste dusanzwe tuganduruka turi kumwe na nyakubahwa umushikiranganji Yannick merci beaucoup abasigaye nimbabaje Yannick DJ wa mbere arashitse DJ tugume muri ambiance ariko barasaba yuko yoshika ngaha bahereza baze amasertifika abateguye runo rubanza abartiste bose baba bari ngaha bashike bakire babahereze n'amasertifika twamenyesha abari ngaha haciye imyaka 20 Farias asaba lift aho yarimbiriye muri karaoke narabibonye muri 2004-2005 kwa Mushenge Shangani ivyo bintu biragaragara kubera super bat mukomera amashimeshi ivyo bakubona ko bikomera amashi cyane n'uwa mbere mukanyetsa mu yandi katamubikire nkuko kisa bivuze avuga ko muri kano kanya utigurageze abantu nabona ko aho tugeze atari gutuma umwana twashaka rero muri kano kanya ko hariho ama certificate yateguriwe abaririmbyi 10 ko turavuze ati muri Superbad nta numwe ataha waragiriye inarume bavuga ko bose uko ari 10 bashyize muri grand finale barafise ibahasha batahana ukomeye abashi Superbad maze kudufasha kuza nasoma kugira ngo uri hano acha ashika hano ahabwe certificate yiyo eka rero nibahasha ivyibushe si vya bintu twatwana bose ko ari 7-10 bose barafise ibahasha ngira ngo mutemamagara ko kuri bakurikirana bashike hano imbere yuko batatu ba mbere n'uwa mbere yatwaye muduga tumumenye sivyo andi mashi kuri Superbad Burundi merci murakoze cyane Perezida ahamagara hanyuma mwiteka ryanyu uwonza gusaba yuko aza kudufasha gutanga aze kudufasha nta kibazo sinzi ko perezida yatubwira uwa mbere ari ngaha hanyuma cesaba umukozi w'Imana Apotre Jean Paul Manirakiza ko yokwegera hano akadufasha gutanga certificate y'uyu nyakubahwa perezida wa YM Music ku ndirimbo umutima banyaruke baze barabanguka merci beaucoup umukomera amasha ariko arashika hanyuma abatahari baserukiye abaririmbyi nabo nyene baze baraza guserukira abo baririmbyi babo kugira ntihagire ugenda atabase certificate yiwe merci beaucoup twagira dusabe rero nyakubahwa umuyobozi wa radio na televiziyo by'igihugu aze kudufasha gutanga certificate y'umuririmbyi akurikira umukomera amashi menshi directeur general ariko arashika umuririmbyi Adric Hakim ku ndirimbo Hozana cyangwa wamuserukiye ate DJ agihabwa agashimwe n'umuyobozi wa radio na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi bwa certificate ni Gina Ginera ku ndirimbo yiwe Taken ya Gina Ginera ari ngaha mama umuvyeyi mumukomera amashyi akibarukura abashimeshe DJ twagiye nibagira hamwe agashimwe na nyakubahwa umuyobozi wa radio na televiziyo by'igihugu cyacu None nabaye nk'abandi ubu ndakurwa wari mbaye
tuje mu bajoro naho nagira sabe Jado Giti asanzwe arongoye ishirahamwe twese biraturaba aze kudufasha gutanga certificat y'umu ririmbyi akurikira. Jado Giti acha atanga certificate ku ndirimbo Cutamba ya D1 yakoranye na Micho the Best. Twakira umushikiranganje wo kumenyesha makuru ahejeje kutuvyagiramo mu mukomera amashi menshi cyane. Umushikiranganje akiri mushasha mabanga kandi asanzwe ari nararibonye mu mwuga wacu wo kumenyesha makuru turamwakiriye isa. Uwundi achahabwa certificate ni Melodica SD ku ndirimbo yiwe Gangster. DJ Merci beaucoup Jado Giti. Tukiadomagare directeur wa Holy Travel aze atange certificat y'umuririmbyi akurikira. Ndashaka kwatira l'attention kugira mu papa J Richard Cedric yavuze ngo nzoba ari malabo nanjye nzoba mpari kubera ujya muhomera amashi. Iyo agence wakoze cyane Lintore arashigikira igihugu kenshi ndaryoheye ko nabo muhamagaye. Merci. Merci beaucoup DJ. Twagira rero dusabe okay Certificate ikurikira ihabwa indirimbo Seravi ya Linoji na Monia Fleur. Indirimbo Seravi imbere yuko abandanya twagira dusabe Ngoga Patrick asanzwe arongoye fondation Ngoga asanzwe afasha ibimuga abamugaye n'umuntu abikora neza yariko gutegura sekafa y'abamugaye muri East Africa vyabirenga mu Burundi kubera we mumukomera amashimeshi DJ Chipo nkiri muto nasoma inkuru z'urukundo mu bitabo gusa sinizera ko bibaho gushika umunsi mpuye nawe ndabikono ndabizi inkuru nyinshi batuvuga ko natwe tutazi dusana Super Bati aje gufasha rwose DJ Ibi bintu n'igitangaza kabisa president. Rero yanje ngaho imbere ko ibintu birakomeye cyane. Inge gato president, inge gato. Inge gato. Yannick Bajya batatu begere ngaho. Arivera kiriko. Okay, president. Dukura amazinda. Ngira ndabakura amazinda rero. Nabajinjibure. Karibu hano imbere udufashe gutanga ubushimwe. Abanyakubaha abashikiranganje turabashimira cyane bimwe vyiva mutima. Kino gisata cy'umengo cyane bagiwe. Ariko uno munsi biduhaye umwizero. Uno munsi bitweretse yuko tudatanga twirorera. Uno munsi bano baririmbyi asengera mu isengero Holy Center y'Ubujumbura atahukanye akaba asanzwe arongoye kohale yitwa Holy Sound.
twara sheke ni gwawe. Merci beaucoup. DJ gabani wa gasozi. Bemurazi yuko twavuga wa kabiri muca mumenye wa mbere. Tuvuge wa kabiri, tuvuge gusa wa mbere. Tuvuge wa mbere, murabishigikiye ga president. Yego, arumvise igisabo cyanyu, reka tubwire ko gusa tuvuga wa mbere, hanyuma muga agashimwe bose bararonka nta kibazo, sivyo? Bose bararonka nta kibazo. Tuwaje tubaruhure mu mutwe cyane tugire. DJ twagiye kwanza karibu ka Supermat mwanze mukumve. Twagiye DJ. President gato ibi ubushime bw'uwa mbere. Urashobora kubufasha bukegera ngaha kuri stage. Tuhamagara uwa mbere tubibona. Umuduga kwa rufunguruzo leta hapa. Tumenye igikombe zana ngaha. Ibintu byose tuziko tugira duhunde umuntu abwira uwa mbere abantu babiri. Abantu babanze babibone neza bavyiheze. Yuko ari imboneka rimwe kabisa. Urufunguruzo rumeze neza cyane. Urufunguruzo imodoka igugwa amamiliyoni. Uno munsi byose byashitse. Ego. Aha. Awadi na yini yamaze gushika. Nagira che saba rero nyako. Yego. Ndabavuge ndababona. Mbo. Wa mbere muri bano babiri. Bano babiri bahagaze imbere yacu. Abo imfuguzo ne mubanze mu inyuma gato. Wa mbere rero afise amanota 80.15 kwijana. Mbega yemwe none ninde muri bano babiri? Yo bari bandega ye. Wa kabiri afise amanota 58 n'agace k'icumi kamwe kwijana. Amashi menshi cyane. Naho mutaramenya uwariyo. Wa mbere rero muri bano babiri bahagaze ngaho imbere yanje. Abanyene mbona. Wa mbere aha. Wa mbere rero numuririmbyi Kiriku akiri DJ MC. Aha. Okay, ibintu ni okay. Aba ex basaze bashaka bagaruke. Ntaco mutakoze ngo mundangize, ariko kubw'Imana ndacahagaze. Twese salamu alaikum. DJ salamu alaikum, kubifuza yuko jewe nsubira inyuma. Salamu alaikum, kubavuze yuko jewe nsubira. Umane waheza gire cyane. Merci beaucoup Kiriku. Nagenda wasabira musure mumongera amashimeshi. DJ MC shiramo akarimbo ka Superbat, s'il te plaît. Umushikiranganji w'ugwaruka inkino n'imico kama aca amushikiriza rwa rufunguruzo bari
matimizo wangu ya motoka ya Kiriku none birabaye mukamuri kigo. DJ MC Selector twagiye shiramo Superbat. Mumukomera amashyi s'il vous plaît. Uriyegesha cyane. Uno mwana asanzwe avuka ari mu ntara ya Ngozi. Uno munsi n'umunezero. Esi cyanyereka ingene bariko baragira amakomantere kuri Facebook. Agira aronye akabasha kameze neza. Maza kuba akabasha kifashe neza sinzi yuko akiwe kari hafi. Akiwe sinzi ko kari hafi. Wa kabiri sawa. Hanyuma Perezida wa kabiri ngirango ni wawe nyene acaba inde. Nagira mbanze ngaruke kuri abaye wa mbere indirimbo yiwe naho mwavuye kugira ntimari mwayumvise. Indirimbo yiwe yitwa Ahanihe. Ahanihe yarose amanota 80 n'uduce 5 n'utwi 15 kwijana. Ahanihe none ahanihe nahanyene wa kabiri n'uyu rero bari kumwe yitwa Alvera Muhimbare. Indirimbo yiwe kaba yitwa Kurutare, ikaba yarose amajwi 58 n'agace kamwe n'akicumi kamwe kwijana. DJ uyu rero yitwa Alvera Muhimbare avuka ari mu ntara ya Ruyigi. Bagira bamuhe akabasha kameze neza, akabasha k'imiliyoni 3 z'amafaranga y'amarundi, agashimwe ashikirizwa n'umushikiranganji wo kumenyesha amakuru, ariwe agira mushikirize kano gashimwe. Alvera Muhimbare byaragaragaye rwose ko yitanze, asanzwe akina amasinema, asanzwe aririmba indirimbo za Yakizimana. Nawe nyene tukaba tumuhaye felicitation bose, agashimwe n'umushikiranganji wo kumenyesha amakuru. Twesa igikorwa bari badutumye nk'umugwi w'abahinga, twebwe turakirangije. igikorwa dusa no tugisohotse. Igikorwa bari badutumye nk'umugwi mwebwe igikorwa cyanyu. Igikorwa cyacu turahejeje. Ubwo niko twaciye urubanza tuzunze bijya twababwiye twafatiye ko mugira amahoro. Muwakomere amashyi menshi cyane abaro ba jury. Ariko kandi sinzi yuko bya bintu byose babimushikirije Kiriku ubushimwe bwe bwose sinzi ko bwamushikiriye. Sinzi ko ibintu byose byamushikiriye Kiriku ategerezwa kuronka. Ariko kandi dushimiye bimwe vyimba mutima abantu mwese muri komera dukurikirana mushe kuri Facebook, abantu barengira 5,000 muri uno mwanya nyene bino biriko birabaga nyene bariko barikurikirana ikibiriraho. Aho navuze abaza kubikurikirana mu masaha yandi ari imbere. Tubasubira gushimira kandi na radio na televiziyo by'igihugu biriko birabicisha ku murongo wa kabiri wa televiziyo y'u Burundi, iyo chaîne bita divertissement. Kiriku akiri Alvera Muhimbare, Yannick Yuta uno munsi akaba ariwe bashoboye gutahukana kano gashimwe ka Superbat Burundi. Ariko kandi nkabibutsa yuko hambavu y'ivyo bintu byose Kiriku akiri azocaba brand ambassador wa Superbat, aza gusinya amasezerano y'ibikorwa azokorana na Superbat. Ivyo navyo akazobirongera agahembo ukwavyo. Yitwa Yannick Yuta. turashaka gusaba ababisoma wala mwakomera mwabonyere. Ego DJ dufashe tugira twakira akabahasha kameze neza ka Yannick Yuta
atahukanye imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi. Amashyi menshi cyane. Ari mu kibanza cya gatatu atahanye imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi. Yannick Yuta chawegera ngaho na nyakubahwa achamushikiriza. Yannick ufata merci beaucoup. Imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi nizo Yannick Yuta avuka hariya mu ntara ya Karusi asengera